bisomwa ibikorwa by'abatumwa uwanditse igitabo arashimikira rwose ku nyifato y'abakristo ba mbere ngene bishimiriza kwitwa abakorera Imana mu kubandanya ibyo Yesu yababwirije imbere y'uko asubira kwa data. Uno munsi mu kiganiro cacu bashimye ko umutumire wacu yoduha inyigisho ijanye no gukurikira Yesu. Umutumire wacu nawe Aloyize Ramusini asanzwe ari mu muryango wa Chemin Neuf, akaba ari mu dusangiye ubutumwa uko benshi mumaze kuvyumva. None mvukanyi Aloyize, ndakuramukije amahoro y'Imana kandi wakoze kwita ubutumire bwacu. Mwaramutse neza Edouard, wakoze kuntumira. Naje ndaramukije kandi abariko baratwumviriza kuri insamirizi y'umuvyeyi Bikira Mariya. Kuri mikoro y'umubeje byumva rero ni Eduardo Mpozagara, afashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Manirakiza. Tugira rero tuje mu idonido ry'ikiganiro, mbanza kubaza umutumire wacu inyigisho y'uyu munsi ni ugukurikira Yesu nk'uko nabivuze. Mbe none ni kubera iki umukristo yokurikira Yesu? Urakoze. Umukristo yokurikira Yesu kuko Yesu yaradukunze urukundo rurengeye vyose. Yaremeye kudupfira urupfiro rwo kumusaraba kugira dukize ibicumuro vyacu. Ubuzima bwacu tubukesha we. Mu Njiri ntagatifu ya Yohane ikigabane c'15 kuva ku karongo ka mbere gushika ku 11 nguko dawe yankunze niko nanje nyene nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwirizwa yanje muzogume mu rukundo rwanje nkuko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ndababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Nta ukurikira watazi. Yesu twaramumenye, twaramenye urukundo dukunda, turamenya ko ari rukundo. Muri Kristo Imana itwereka ingene tugira isezerano rishasha nawe. Ku mugendanyi wa Yesu ni Yesu wenyine aduhamagara ngo tumubere abagendanyi. Kubasha bwacu ntitubishobora. Arana urukundo aduhamagara ngo atugabire, kandi ingabire aduhamagarira irengeye vyose. Aho rero urumva ko duca tumukurikira kugira ngo izina twitwa ry'umukristo tumenye aho ryamuka, ko ryamuka kuri Yesu umwami wacu. Murakoze cyane. Murumva kurikira Yesu ni ukubera urukundo rwiwe, ni ukubera kurondera ingabirano atanga kanatsinda ukunda birageza kwa muri kumwe nawe iminsi yose. Yego. None gamuvukanye ubare nk'akarorero abo twofatira kugira ngo bari bakurikiye Yesu botubera nk'akarorero. Yego nyene. Kuko burya ijambo ry'Imana niryo rumuri rw'umukristo. Niryo rimwereka ko kinzira. Mu Njiri ntagatifu ya Matayo ikigabane ca 4 kuva ku karongo k'18 gushika kwa 22 tugira ngo Yesu rero aca ku nkombe y'ikiyaga c'Ubugarire abona abavukana babiri. Simoni yataziriwe Petero na mwene wabo Andrea. Bariko baratera insenga zabo mu kiyaga. Nanone barabarovyi. Ababarira ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Nabo baca bahera insenga zabo baramukurikira. Ahavuye arabandanya abona abandi bavukana babiri, Yakobo mwene Zebede na mwene wabo Yohane. Bari mu bwato kumwe na se wabo Zebede bariko barasana insenga zabo. Araheza arabahamagara, nabo ubwo nyene bahera insenga zabo na se baramukurikira. Turumvise ingene Yesu yahamagaye abigishwa biwe, kandi abo yahamagaye bose nta numwe yahiga imanzi canke ngo yijijanye imitima. Ntibakweza amaguru, baciye baheba vyose. Umwuga wabo w'uburovyi n'ibikoresho vyabo
byose baciye basigaho, abavyeyi n'imiryango yabo basigaho baramukurikira. Abo bose bafashe ingingo yo gukurikira Yesu kuko bamumenye, yarabaganirije, yarabitegereje, arabakunda. Bafashe ingingo yo kumukurikira mu mwidegemvyo, atagahato, mu kanyamuneza no mu bwigenge bwabo. Yesu aratwitegereza akaturabana urukundo, imitima yacu igaca imuhindukirira, akayuzuza igisharara c'urukundo. Ni ingingo umuntu afata ashobojwe na mutima mweranda, kuko mutima mweranda niwe agira ubuzima bwacu bushasha, niwe adushoboza kuvuga tuti ego dawe. Niwe kandi aduha akanovera k'ijambo ry'Imana, tukarimenya tukongera tukarigendera. Mutima mweranda niwe adufasha guhinduka, kwiyibagira no kumworohera. Niwe adufasha gushira Yezu hagati mu buzima bwacu ku munsi, gutyo ku munsi tukaba twumva uwo dukurikira, tukamukurikira mu kanyamuneza. Ego, urumva abatumwa nibo karero ka mbere kabakurikiye Yezu. Ego, niwe yabahamagaye. Ego, none umuntu ashobora kwibaza ati none mu by'ukuri ko mbona Yezu ubundi tutari kumwe, nk'uko abatumwa bari kumwe bamubona amaso mu yandi, none gukurikira Yezu umuntu yovuga ko bisigura iki muri ino minsi twebwe tutari? Yego, bimwe naho baba bashobora kuba babivuze. Yego me naho abatumwa abigishwa bo baramubona, twebwe rero kubera ukwemera twaramenye ko ari umwami wacu, kandi mu kumukurikira tumukurikira ko tumukunda, kuko umaze kumenya uramukunda. Hanyuma cane tukamubera abatoni, kuko tumaze kumenya urukundo rwiwe. Yezu urukundo dukunda rutuma natwe tumubera abatoni, kugira tubatoni biwe rero bukuri. Hari ibyo dutegerezwa guheba, tukamenya gutora igisumbi by'ibindi, tukamushira imbere muri byose, tukamenya ibitubera imitego, ibituboha bikatubuza kuba bagendanye biwe, tukabimwereka akatubohora, tukaba koko abagenzi we bukuri. Wavumbaza uti mbega umugenzi w'ukuri no kuvuga iki? Umugenzi w'ukuri nurya musangira urugendo ntagusige, umugenzi w'ukuri nurya musangira ntagucure, umugenzi w'ukuri nurya muyaga ntakwararatse, umugenzi w'ukuri urapfa akakurerera. Yezu rero n'amahigwe gusangira urugendo nawe, kuko ntazokwigera gusiga. Gusangira nawe ntuzokwigera ugira inzara, muyaze nawe n'umugumya banga. Urapfa akakurerera. Yaratubwiye ati ndi se w'imfuvyi. Rero nagomba kubwira abakristo dusangiye kwemera, umukristo wese Yezu nitwamugira umugenzi kuri urwo rugero, tuzogira ubuzima bwiza, ubuzima butekanye, buhimbaye kandi bwigisha benshi. Yego, urumva kurondera urukundo rwiwe, umva ukoresheje kubitubwira twumvuga tuti ubukurikira Yezu yoba ari intungane, yoba ari umuntu umweranda. None nivyo kugira ngo kuri umuntu akurikira Yezu ni kuba umuntu atagira agatotsi, umuntu w'intungane, niwe bonyine ashobora gukurikira Yezu. Yego, urakoze. Gukurikira Yezu si kuba intungane kandi si kuba mweranda. Gukurikira Yezu no gufite icifuzo cyo kumushira hagati mu buzima bwacu, tukamenya nk'uko yabitubwiye ko ari inzira, ukuri n'ubuzima. Abatumwa ntibari intungane, aho bigishwa biwe batubariye ntibari intungane, ntibari akarorero mu kwicisha bugufi canke mu kudahemuka.
ariko Yezu we abona intege nke zacu urukundo abeza babereye Imana. Petero yarakunda Yezu kandi niwe wa mbere yatowe ngo amukurikire. Mu Njiri ntagatifu ya Yohane ikigabane c'13 ku karongo k'36 gushika 38 bati Simoni Petero amubwira ati Mukama ujahe? Yezu amwishura ati aho ndora nturi buhangurikira ubu uzonkurikira hanyuma. Petero amubwira ati Mukama ni kuki ntoshobora guhagukurikira ubu no kugupfira no gupfira? Yezu amwishura ati womvira nukuri ndabikubwiye isaki itarabika uza kuba unyihakanye gatatu. Petero rero we yarumva ko ataco mubuza gukurikira Yezu, mugabo mu ntege nke n'amagara make yiwe turabona mu Njiri ntagatifu ya Matayo ikigabane ca 26 kuva ku karongo ka 69 gushika kwa 75 ngira ati muri ico gihe Petero yari yicaye hanze mu rugo. Umusukukazi aramwegera ati nawe wari kumwe na Yezu wiugarire. Nawe Petero arahakana ati sinzi nico uvuga. Ngo uwundi musukukazi amubone aja kwirembo abwira abariho ati n'uyu yari kumwe na Yezu w'i Nazareti. Arahakana agereka kwindahira ati uyu muntu sindamuzi. Hanyuma abariho bamuja ko bati ni ivy'ukuri uruwo muri bo, nivuga ryawe rirakuranga. Nawe acaja mu byo guhakana rwose arahira ko atazi uwo muntu. Buno nyene inkoko icirabika. Petero acayibuka ijambo Yezu yavuze yamubariye ati inkoko iza kubika umaze kunyihakana gatatu. Aca rero asohoka agenda arazimagirika yiyuha iryosozi. Amaze kumva inkoko ibise yaciye yibuka ibyo Yezu yamubariye. Mugabo kubura urukundo afitiye Yezu biramubaza ararira. Kubera intege nke n'ubwoba Petero yari hakanye Yezu igihe bamufata. Ariko niwe Kristo yatoye ngo arongore Eklezia yiwe. Ni muri izo ntege nke yemeye inzira y'Umukama. Yakobo na Yohane bene Zebede barahaririye bashaka kumenya umukuru wariwe. Bo babona marongo, babona ubuzoba mukuru. Paulo nawe avuga ati nkora ico ntashaka gukora, ico nashaka gukora sindagikore. Urumva nabo nyine birumvikana ko batari intungane. Mugabo Yezu kwazi intege nke zacu kandi ko tuba twamweretse urukundo tumukunda aradushoboza tukamukurikira. Birumvikana ko turi intungane uko bivuze n'uturero waduhaye ka Petero n'abandi benshi turazi yuko aho yagenda kuhamba kumusaba agiye kumucira ibanza abatumwa bari kumwe ngira ngo ni Petero wenyine na Yohane n'abandi siho bandi bari bamukurikiye. Urumva rero sukuba intungane sikumuyana byo mukurikire Yezu ahubwo nukurondera kuba intungane mukurikira Yezu. Yego ariko nubisaba rero nuvuga nti kurikira Yezu rero ari twigoro bisaba sivyo. Yego none tumwe bo tura kutubwira kutwigoro ango twere nyene umuntu yo bigora kukurikira Yezu. Ego nukuri nkuko bivuze gukurikira Yezu n'inzira isaba twigoro. Ibuka umusore w'umutunzi igihe yumva ko Yezu aciye yaje ariruka akubita ibifukamiro imbere ya Yezu. Yaramumenye ko ari umwigisha mwiza kandi ashoboye byose. Atanga ubuzima bw'ukuri kandi ubuzima budahera. Amaze kwiganirira Yezu ico ashaka, Yezu akamwakira neza, akamubaza ingene abayeho mu buzima bwiwe, ko yakurikije amabwirizwa. Wa musore akamwishura ko yakurikije kuva akiri muto. Yezu yumvise amukunze, ariko amubariye ati genda ugurisha ibyo utunze ubihaboro uzoronka ibiruta mu ijuru hanyuma uzunkurikire. Yarababaye cane urumva bisaba utwigoro. Yarababaye cane araraba ingene agurisha bya bintu vyiwe
bica biramubuza amahoro arijigwa agenda eka ata mahoro afise ata buzima afise kuko yaratunze vyinshi awozi ko mumaye bakamukurikirana ngo ntabivuga neza ivyo turabibona arashobora kubizoma mu njini negatifu ya Mariko kigabane c'10 kuva ku murongo w'12 gushika k'17 gushika ku ka 22 igihe umuntu yegereye Yesu intama zica zaduka hagaseruka ibifashi bituza kumukurikira ivyo bifashi bitugira imbohe akamenyero kabi kakatwugarana ivyo twemera tutadohoka ko bigaseruka kuri uwo mutunzi n'iryo tunga ryiwe ku wundi n'ubutegetsi ku wundi ni kamere kiwe n'ubwishime eka n'ibindi byinshi mbere n'umuryango uratubera intambamye ukatuboha ukongera ukatwugarana ariko Yezu aratubwira umuryango wari we Yezu mu ijambo ryiwe mu ijambo muri Mariko ikigabane ca 3 kuva ku karongo k'3 gushika ku 3 yati hanyuma nyina na bene wabo barashika bagumye ku irembo bamutumako ishengero ryo ryari ryicaye rimukikije igihe bamubwira bati umuvyeyi na bene wanyu nabashiki bawe bari ku irembo barakurondera arabishura ati mama ninde bene wacu bo ni bande araheza araba bicaye bamukikije ati nguyu mawe kandi ngaba bene wacu umuntu wese akora gushaka kw'Imana urya niwe mwene wacu ni mushikanje kandi niwe mawe urumva Yesu aratubwiye umuryango w'ukuri aratubwiye ko kugira ngo umukurikire kuko umuryango wiwe wumviriza ijambo ryiwe duhamagariwe gucagagura imigozi itubuza gutambuka tugana Yesu tukagura ikibanza mu mitima yacu kugira tumukurikire tudakebagurika duhamagariwe kumuha umwanya wacu ariko kenshi dusanga dufise ibyihuta dushira imbere bikatubuza no gusenga umuhamagaro tukawusubiriza inyuma tugashira imbere ivy'isi by'ubwoko bwose biduhamagara uri vyerekeye akazi vyerekeye imiryango utuntu duto tugomba kubanza gutunganya gutyo tugabwira akamenyero kabi gushika n'ahatacu twitaho murakoze cyane reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma tumerere amate tubandanye ko bakunze ba Radio Maria Burundi ijwi y'Imana iwanyu ijwi y'Imana iwacu muriko murakurikira ikiganiro umutima w'Imana uri kuri jewe cy'umuryango wa Chemin Neuf no munsi umutumire wacu Aloise Ramusini akaba ariko atuganira ku byerekeye ukurikira Yesu yatubwiye yuko ukurikira Yesu ari bisaba twigoro yari kurondera urukundo rwiwe ari ukwemera yuko tumushira imbere muri byose none nagomba tubane ikiganiro cyacu ndamubaza nti none ibyukuri ko Yesu wadusaba guheba byose uko yeje kwitubwiye kugira ngo tumukurikire oya nukuri Yesu ntadusaba guheba byose Yesu byose adusaba guheba cane no guheba ivyo bituboha tukamushira imbere Yesu ntadusaba guheba umuryango ntadusaba guheba abana ntadusaba guheba akazi Yesu adusaba guhindura ingene tuba mu vyo yaduhaye ntitumurutisha ivyo yaduhaye haraho umenga ivyo yaduhaye nivyo bitugize umuntu tukibagira ko ari we yaduhaye ubuntu we yaducunguye ahubwo ivyo yaduhaye turabimuragiza tukumva ko tubisemo amahoro ko twabiragije ubishobora ntituvyiyitirire ikintu cose tumenye kugishira mu kibanza cacu no mu gihe bikwiranye yego mu bisanzwe Yesu ntawafata ku nguvu araturekera ubwigenge bwacu agateka kacu
ariko ibyo byose niho abidukomezamwo. Yesu ntiyaje ngo bamukorere, Yesu yaje gukorera abandi. Yaraduhaye akarorero keza ko kwicisha bugufi bimwe biboneka. Aha twibuka ingene yogeje ibirenga abatumwa. Abatumwa turavye kera duhora tubona ko umenga bambara amasandari. Rero kubona Yesu yari umwami w'abami afukamye imbere y'abantu aboza ibirenge no kwicisha bugufi bidasanzwe. Yego, aha yaratweretse ko kugira ngo umukurikire agusaba nawe ko kwicisha bugufi nkuko yaduhaye akarorero. Nukumenya dufate nko mu muryango ugira uti uno munsi yani hafi y'umuryango hakunja mu misa reka mbanje gutembereza abana, ni nk'ivyo rero kuvuga ati menya gutora neza. Yego, mfise akazi, aho kazi ntikambuze kuja gusenga no gukurikira Yesu ngo ndakaragize wakampaye, ukaragize wakampaye. Kandi menye nuko atari urya nita ko yakampaye, ari Yesu yamushoboje kukamba. Yego cyane, urumva biratomoye rwose yuko dufata nk'ivyo dufise duhakwa kubigira nk'ibigirwamana, akaba ari byo dushira imbere kurusha Imana. Nawe agira ati nimenye kubyo byose bivi wanje. Ego, ashobora kuyigwiza munyihebeye mukagira gute. Ego cyane. Nuko maze rero numva yuko umuntu yogira ati hari inzira nziza yo gukurikira Yesu. Umuntu yogira ati yoba nkiyihega inzira nziza yo gukurikira Yesu, cyane no guhindura ivyiyumviro vyacu. Mu vyiyumviro vy'abisi kugira umuntu agira ubuzima bwiza ashigwa hejuru mu cubahiro, ahaca hose agomba ko bamwubaha, ashigwa hejuru mu butegetsi, mu kibano, agashaka ko bose bamuha ikibanza kwiye. Anezerwa nuko ahaciye bavuga ngo ndagize bwakeye. Ivyo biramunezera, kandi utabigize akabona yuko umenga yamukengereye, agaca bumwasi wiwe. Rero hariho inzira zibiri zibangikanye, inzira y'abisi n'inzira ya Yesu. Inzira y'abisi rero isaba kuronka ibintu vyinshi, kuronka itunga, amazu, kumererwa neza. Aho rero ucubona kuri mu nzira ko kukomeye. Umaze kuronka ivyo rero uca wumva ko ushaka ko bakubaha. Aho uciye ugashaka kubonwa, ugashaka kwiyerekana. Nawe umaze kugira ico cicubahiro uca wumva agatima kagushaka ati mbega Jesse burya butegetsi sinowujamo. Uca ushaka ubutegetsi, uca ushaka kuja hejuru, kandi uca ugira ubwishime. Ubwo bwishime rero bumaze kuza ugacuba mu kinyoma. Iyo rero ni inzira y'abisi, kandi uko tubibona nuko nyine niko bimenyerewe. Mugabo inzira ya Yesu nayo igenda imanuka. Turumvise ko y'abisi igenda iduga kuva ku bintu gushika ku butegetsi. Mugabo inzira ya Yesu igenda imanuka. Hejuru ku nzira ya Yesu haba ubwa mbere kubaha, guca bugufi, kugira ibikorwa bijanye, ibikorwa vyo muri eklezia, ibikorwa bijanye no gufasha aboro. Ubwa kabiri, umuntu akurikiye Yesu amenya guca bugufi nkawe, akamenya kudugira amanuka. Nta urondera kuja hejuru. Ni inzira yo kwiyibagira, kwivako, ukizigira umukama akaba ari wagushira hejuru. Kenshi dushaka guca kure y'umusaraba, dushaka guca kure y'ubukene, kuko bidusubiza hasi. Ariko Yesu mu kuduha akarorero yashimye inzira y'umusaraba, inzira y'urupfu. Mu Bafilipi baratubwira neza inzira ya Yesu. Mu Bafilipi ikigabane ca kabiri kuva ku karongo ka 6 gushika ku 11 irati naho yamyeho mu kamere y'Imana ntiyigeze yishira hejuru ngo angane n'Imana, ariko yigize ubusa mu gufata kamere y'abasuku, mu kwigira umuntu asa n'abandi. Araheza yigenza nk'umuntu asanzwe,
aragamburuka yemera urupfu kandi urupfu rwo kumusaraba nico catumye Imana imushira hejuru ya byose ikamugabira rya zina nyaryo rirengeye amazina yose kugira ngo ku izina rya Yezu bose bakubita ibifukamiro mu ijuru no ku isi no mu kuzimu kw'inyenga kandi ururimi rwose rwatureye ko Yezu Kristo ari umukama kuri nazwa bw'Imana se egome ego ko niko novuga inzira Yezu yatoye kandi twokurikira yego inzira ya Yezu ni inzira yo gucisha bugufi inzira yo kwemera ko ibyo dufise byose icyo turi cyose ariyo yakiduhaye tukaba turiko turamushimira turiko turamwambaza kugira ngo tuve muri ibyo byisi tumushira imbere nawe na bya bindi byisi ni agaca bigwiza aca bitugirira byiza ntibituremere yego cyane yego gucisha bugufi no kumenya kusabikanya n'abandi uburyo tunga umuntu afise akamenya ubwene yego arigira asabikanya n'abandi yego murakoze cyane mbona ikiganiro cyacu umwanya wagishinzwe uri kurarangira none nagomba tubwire akajambo kanyuma mushikiriza barakaye akajambo kanyuma novuga Imana yaraduteye iteka itugira ibiremwa birengeye ibindi byose iduha ubwenge ariko kenshi ubwo bwenge ntitubukoresha mu buryo buhimbara Imana dushaka kubukoresha mu by'isi hariho umuntu yari mukene mugabo akagira ijambo akagira ubushinga ntahe akamaraba hafi yiwe abakene bariko barabarenganya akaja hagati akababuza ko babarenganya hanyuma bakabuzuriza bakabafata neza hanyuma baramuvuga ko ari ntungane gushikaho umwami amwumva umwami aramutumako amutumye ko ngo amugabire aramubaza ati no kugabira iki uno muntu yakoresheje ubwenge nibwo bwenge navuga tuba dukwiye gukoresha mu gukurikira Yezu aca mubwira ati mwami ati cyo ndagusabura kimpa tegome atuzompamagara abantu bakoranye benshi untwengere ati ndagutwengere ateye ati unyemerere nuname ndakongorere ataco ndakubwira hanyuma nkubita agashi ku rutugu untwengere hanyuma nje ngenda umwami ati wa muntu bavuga z'ubwenge asaba ko ndamutwengera ati byo nzobigukorera hanyuma aramuhamagara aramutwengera bumva aramuhamagara mu izina ishengero rikoranye arashika kubita ibifukamira imbere y'umwami aramwongorera ataca mubarira umwami aramutwengera amukubita agashi ku ntuzi aragenda hanyuma babatoni bakomeye babantu bakomeye gose barabibona bati hajya ndi turahashika nta numwe umwami arakubita igishi ku rutugu nta numwe aramutwengera bagaca rero baja barajana inka kuri uyo ngo azobatonere kwazobashikira ibwami gushika hatunga karusha umwami aramuhamagara amaze ati mbega webye wabikuye ati ni hamwe wantwengera ni hamwe wankubita agashi iyaba rero twibaza Yezu tukagira ubwo bwenge ko twomusaba akadutwengera twomusaba akatokubita ko gashi k'urukundo tukama muri ivyo twotunga tugatunganirwa kandi abo benshi batubona boza kutubaza izo ngabiri iyo twazikuye boza ko iryo tunga iyo twarikuye nabo tukabasagurira murakoze cyane ibyo yuko umugano heje kuducira n'ukuri werekana gose ishari cyo kugira Yezu ukamugira umugenzi ukamukurikira ukamenya yuko byose bibyiwe kandi akora yihishije mugabo bose akabibonera mu byo wewe wamukurikiye ukora murakoze cyane